inshuti namwe bakunzi rw'intara Gitega turaramukije twipfiriza kuranirwa mu muherereye. Abanywanyi b'ishirahamwe Rotary Club Bujumbura Ingoma baratanze ku wa gatandatu igenekerezo rya munani rusamu mwaka 2021 imfashanyo y'ibifungurwa ingurube zitanu n'uruhongore rwazo, imiti y'abana n'iy'ibitungwa n'ibindi vyankenerwa bifise agaciro k'amafaranga imiliyoni 11 n'ibihumbi amajana 5 y'amafaranga y'amarundi mu ntumbero yo gushigikira abanyeshure bashika ku majana 2 bararewe mu kigo c'abagendana ubumuga bwo kutavuga no kutumva kiri ku Mushasha mu ntara ya Gitega. Ale Gilbert Ndakoze arongoye Rotary Club Bujumbura aratubwira icatumye batanga iyo mfashanyo muri ico kigo. Club Rotary Bujumbura Ingoma imaze igihe kitari gito yarihaye ishingiro ryo kugira ngo ifashe muri iki gikorwa ciza iki kigo abarezi bakora. Dusanzwe dufise rero umugambi wo gufasha imigwi itandukanye. Uyu mugonga Igitega w'aba bana uri mu migwi ibiri twiyemeje gufasha ibyo twita action phare. Ruhande y'uwo mugwi hari undi mugwi w'Ubujumbura w'abana banyamwema les albinos dusanzwe dufasha. Ibyo turamaze kubikora twabitanguye yareze imyaka 10 kandi turabandanya. Igihe twatangura dukorana ni dufasha kino kigo club yacu yarimo abanywanyi 22 mbwa no musi tubamenyesha ko tugeze ku banywanyi 57. Urumva ko natwebwe tuguma twisununura dutera imbere. Uno munsi twashitse kugira ngo dufashe kino kigo uko twari dusanzwe tubigenza. Mugabo na cane ko hariho igikorwa twatanguye haraheza amezi 6 gicofasha kugira ngo iki kigo cisununure. Rero Rotary Club Bujumbura Ingoma ifadikanije na Rotary ku rwego rwa district twararondeye uburyo kugira ngo tubafashe mu gikorwa c'ubworozi bw'ingurube. Turababokera uruhongore kandi uno munsi aho bigeze bari tuje kugira ngo tubashikirize urwo ruhongore icese. Urwo ruhongore rw'ingurube haraheze nk'amezi agera kuri 5 waratunganijwe, ibitungwa biraza, harimo ingurube 5 za kijambere, harimo 4 zivyara n'iyindi izofasha kuzivyaza kugira ngo zigwire. Harimo ukuntu twabitunganije rero kugira ngo izo ngurube twabashikirije muri urwo ruhongore zizorondoke inyuma y'amezi nk'6 zizobe zamaze kugwira. Twarashize hamwe rero ubwo buryo iyo projet twabashikirije tuza kubashikiriza yaradutwaye hafi amafaranga miliyoni 7 n'igice. Hanyuma ku ruhande rw'iyi centre baraduha aho twubaka aho ico gikorwa gikiro kirarangurirwa kandi bagafata en charge n'abakozi baziraba. Nabo nyine urumva baraterereye urugezo baterereye ko urumva sinoruharura n'ibyo kunda kuko ni byinshi bazona bandanya. Twari dufise umugenzo uko tuza kuraba aba bana tukabagemurira. None munsi rero ntitwavyibagiye kubera twagiye turaganira n'abarongoye kino kigo turaheza turakubita inzu ibipfunsi turasaba abasanzwe badufasha turashira hamwe uburyo kugira ngo tubazanire ibintu nkenerwa bizofasha aba bana naho bimirije kuja mu buruhuko. Turazi uwo mwanya usigaye ko bizobagirira ikimazi ibyo bazoba batashoboye gukoresha ngaha abasanzwe babatunganiriza ingene babayeho bazoheza barabe babibatekerere iyo bagiye mu buruhuko. Twashoboye gushira hamwe bivanye rero n'ingene twaganiriye kubyo bakeneye aba bana. Turabazanira imbuto z'imboga zitandukanye kugira ngo iyi si ndimwe bafise ni hanini ya cane bashobore kubandanya baharima bazoronka ibyo bagaburira aba bana baronke n'umusesekara bashobore gukuramwo kumbure amafaranga yo kugura ibindi badafise ngaha. Ku ruhande rw'izo mboga izo mbuto z'imboga hariko imiti yo kuzipompa. Hari igihe ikirere kitamera neza hakaza ubukoko, hariho n'ipompo twazanye kugira ngo bazokoreshe n'ibyashika bikagwara. Twashoboye no kuzana rero
hariho imfungurwa z'izo ngurube twibaza ko zizomara isitari mike, hariho n'imiti yo kuzozivura n'ibyashika zikagwara. Ku bana rero muri iri shishiro twazanye harimo imiti abana bakunda gukenera, harimo imiti itari mike yo biciye hafi ngira nk'imiliyoni 2 bazoheza rero bayitunganye neza, umwana azogwara akamene ku mutwe, umwana azokomereka, umwana azogwara inzoka, umwana azogira ikibazo bagasanga muri iyo miti n'imiti ya malaria irimwo. Twumvise yuko bafite n'ibibazo byo kuja kuvuza abana uburyo si bwinshi, nibaza ko izobasahiriza. Twarashoboye kwegeranya kandi ibintu bijanye n'ifungurwa, ego harimwo ifungurwa, harimwo ibiharage, harimwo n'ifarini y'umusururu. Abo bana barana hari abakiri batoya bazokenera, harimwo n'ibindi bya nkenerwa ku bana babigeme bariko barigira haruguru, hariho n'amasabune. Ndetse aba bana mu minsi yeze twaraciye ngaha turabona ko hari abana bamwe bafise uturato, hari abandi badafise uturato. Duca turiyumvira yuko ico kintu naco nyene twokibafasha. Twarabazaniye rero uturato bambara tudukamba mbi, nibaza ko bose umwana umwe wese azoronka ikirato azokwambara kugira ngo niyo ntibahonyore kwibuye ngo ribakomeretse. Sinobidondagura byose, ibyo nivyo bikuru twashoboye gushira hamwe muri no shishiro kugira ngo tubagemurire, tubafate mu mugongo. Rero ivyo kugira ngo tubishike ko sitwe twenyene, twarafatikanije n'abandi basanzwe badufasha muri club yacu, turashira uburyo hamwe mugabo twarashoboye gufasha, turasaba abo dusanzwe badufasha bumva igikorwa cyiza dukora. Nagomba kubashimira nabo kandi ndanababwire abari bo, hariho nk'ibanki BBCI, hariho ishirahamwe ryitwa Sokopa Kapad, hariho Giriyuja, hariho Militifar, hariho Bumak, hariho Tramwex, hariho ishirahamwe Kinju, ishirahamwe Savonor, ishirahamwe Sakode, hakabamwo n'imfashanyo twaronse y'umunywanyi yari mu bashinze ino club yitwa Emmanuel ari hanze, nawe nyine yaradushigikiye aradufasha. Ntibagiye rero na club Rotary Bujumbura Ingoma, kuko niyo yafashe iyo ntumbero yo kubanza igashiraho iyandiro. Abo rero turabashimiye ku izina ry'abanywanyi bose no ku izina ngira ngo y'iki kigo, ku izina rya Rotary kandi dusanzwe dufitanye umugambi wo gufasha abatishoboye n'ababikeneye. Space Bandora asanzwe arongoye ico kigo yarakengurutse iyo ngabire. Turakengurutse cyane ko mudufasha mukatuzanira ibifungurwa abana bagashobora kunezerwa no kubona ko hari abandi bantu bo hanze babitwararika bakaca bumva ko baremye bari mu gihugu nk'abandi. Ndasubiye kandi kubakengurukira, nkengurukira n'abandi batarashika ngaha, nkengurukira nabo mwasize inyuma ngo muze mushike mudufashe, mubakengurukire, mubabwire ko twakengurutse. Ndarikengurutse cyane, nagahimbare kama kongera ku kandi. Umuyobozi w'ico kigo akaba yoneyeho akagiye ko gushikiriza ubuzima bwaco, yongera asaba n'ubufasha ku bibazo bimwe bimwe ico kigo gifise. Catanguye itariki imwe Ruhuhuma 1982, gitangurana n'abana 12 bava mu ntara zitandukanye z'u Burundi, Ngozi, Gitega na Ruyigi. Uyu mwaka twatanguranye abana 214, abahungu 103 n'abigeme 111. Ubu dusigaranye abana 200, bamwe ntibagarutse kubera ingorane z'ubukene bw'abavyeyi,
abandi baragwaye, abandi ntibashimye kubandanya kwiga. Bisigura ko mu kwigisha ibi bibondo dutegerezwa kubitondera buke buke kandi tukabigorera kugira ngo nabo baronke akanyamuneza ko kuba mu bandi. Bifise intumbero zitatu: kwigisha abana ngo baronke ubumenyi nk'abandi, gufasha kubapima urugero rwabo rwo kumva, no kubagobororera ururimi ngo bagerageze kuvuga abo bishoboka. Bwa gatatu, kubafasha abo bishoboka gusubira mu buzima busanzwe, ico nise réinsertion sociale. Baraturonkeje amaordinateur makeyi yari 5 kugira ngo dushobore abo bikunda kubigisha, muga kubera dusabana benshi ntizishobora kubakwira. Baraturonkeje kandi n'icuma cyo gupima urugero rwo kumva kiri ngaho, n'ibindi byinshi ntorinda kudondagura, kuko no mu burimyi baradufasha bakatuzanira imbuto tukaba turatera, abana bakaronka imboga. Ivyamwa nivyo mbona vyatugoye gukuza neza, ariko rero birahari, tukagerageza tukaza turafashanya, kandi batuguma hafi. Naho baba bataje ngaha turavugana, bakaza baratubwira ibyiza twokora. Mbandanya kandi ngakenguruka ko mwadufashirije abana bakiga kaminuza bakayiheza. Muri abo maze gufashamwo 5, kandi bose barashoboye guheza n'amanota meza ashimishije. N'abafashijwe na Rotary yo ngaha Igitega, nawe nyene bo bari bashigikiye, yararonse urupapuro rw'umutsindo n'amanota ashimishije. N'ubu turafise abandi 4 bahejeje bariko barifuza kuja muri kaminuza. Nkabonerwaho kubasaba ngo nihagira uwundi mugira neza yodufasha kugira ngo abo bana ntibagume muhira bari bagize amahirwe yo kwiga, muramutubwirira yuko hari abandi bana 4 bifuza kubandanya muri kaminuza. Ubu hoho tugeze ku ntambwe ishimishije muri kino kigo. Ubundi twarafungura tugahimbagwa, tukabifungura bigahera. Ubu naho mu byiza bariko baratugirira, bariko baratugeza ku rugero rw'uko natwe twokwiteza imbere. Baratwubakiye uruhongore rw'ingurube. Ni ukuvuga ko muri izo ndimo n'imbuto bahora batuzanira tugakena amase, ubu hoho tuzoca tuyironkera. Hanyuma tukifuza no kubasaba muri ico ciza batugiriye ko nkumbure abana batazoba bashoboye kwiga nizamara kugwira, abana twoshobora kuja kubagirira umugambi imuhira iwabo bakuye kuzo dufise ngaha. Ndasaba rwose ngo Imana ihezagire ibikorwa byose murangurira muri iki kigo, kandi baje imbere, muze muraronka ivyo mutanga n'ivyo musigarana. Naho icompa c'umworo kidahera, murankundira n'ubundi nsubire ndabaganyire, ndabamenyeshe ko n'ubu dufise ideni rirerire ryo muri Regideso. Mwaragerageje kudufasha kwishura amatara. Muri ico gihe duhejeje kuriha ideni ry'amatara, mugabo irindi ryarahavuye rirajako kubera ko dufise abana benshi. Iry'amazi ryagumye ribandanya, rero tukaba rishitse ku miliyoni 24 n'ibihumbi 261 n'amajana 599. None rero twagomba tubasabe n'ubunyene ngo ntimurambirwe kudufasha, nimwaronkaho mutudodorera
mudufashe dushobore kuriha. Aha musanze batugiriye ikigongo, ubundi bari baje kuducira ko amatara, natwe baduciriye ko amatara kubera tuvugisha ibimenyetso, ntawe usubira kuvugana n'ubundi n'ugiye kubera tudahamagara inyuma ngo wiruke uhamagara arenze. Ni ukuvuga ko tutorohewe cyane. Twaragiye turasaba ikigongwe muri Regideso, turababwira ingorane dufise, hanyuma baratwumva, mugabo batubwira bati naho tubagiriye ikigongwe genda mukubita inzu bipfunsi muze murayatanga. Ikindi nifuza kubasaba ko mwari mwaturonkeje icuma gishobora gupima aho urugero rwo kumva rw'abana rugeze, ari audiometre. Ego turashobora gupima mugabo turi babiri, twasaba muturonderere umuntu iyo tugirira formation kugira ngo n'abandi babimenye na twebwe twongera ubumenyi. Ariko kubera tudafise urupapuro kuko twigiye ubuvuzi, bisaba ko haba uwundi mu docteur aza kuvyavariza, naho tupima byo amategeko ntabiturekurira neza ko twopima ngo ibyo dupimye bavyemere. Nuko rero mbandanya kandi kubibutsa yuko mwodufasha kugira formation ababigisha turi kumwe. Iki gikorwa dukora cyo kwigisha kiraruhisha, mushoboye kuturonsa aho twokura canke abo twongerereza muri formation kugira ngo twigishe neza aba bana, tubarungike mu mashuri yisumbuye bazi byinshi kuruta. Navyo nyene turasaba ngo mubidufashemwo. Hakagira kandi aho mwoshobora kutudodorera kugira ngo iryo deni ry'amatara rigabanuke n'amazi, ariko cane cane nk'ubu amatara nka projet ya plaque solaire yodufasha kugira ngo mu mwanya munini yadukoreshe plaque solaire, hanyuma ayo matara tuyakoreshe rimwe rimwe mu gihe byoba bikenewe. Ibyo twosaba no kuri byo bari byinshi, kuva iminsi twamaranye twagumye tubibutsa ngo muzotudodorere tushobore kuronka icoshobora kutwunguruza n'abana, kuko ubuho dufise bato bato iyo bagwaye no kuri turagira ikibazo kubavana ngaha tubashikana muri ville, cane cane yari mwijoro usanga bigoye cane ko bisaba ko babaheka mu mugongo, hanyuma abandi nabo biba bigoye ukubasiga ngaho ukiruka n'abarezi ntidufise benshi cane, ariko turifuza rwose ko tworonka ikiza kiraturamira. Ariko mu bukene dufise tuza turagerageza gushika ubu munsi biracagenda mugabo hari igihe byo hava bikatugora. Urongoye Rotary Club Bujumbura Ingoma yaramenyesheje ko bazogerageza ibishoboka byose mu kudodora ahashoboka kugira ubuzima bw'abo bana bubandanye bugenda neza. Novuga ko tuzoca tubifasha ngo tubikore muri no minsi, mugabo uko dusanzwe dukora tuzogerageza dushika imbere tudodore, ntihagira ico turonka tuzoheza tubabwire. Hari ibyo numvise dushobora gushira mu nteguro y'imigambi zoza bikazotuma kumbure dushobora kubafasha, hama mukava muri izo ngorane zimwe zimwe. Na cane cane ico cuma numvise ko gifise akamaro mugabo kidakora nk'uko twari twavyifujije kubera cabuze kumbura abahinga babinonosoye. Tuzogerageza dukorane n'abaganga, hariho ngaha muganga Space asanzwe ari umunywanyi wa Rotary ngaha Igitega, n'abandi ntarinze kuvuga. Tuzoheza turabe ingene abo bantu bogikoresha buronka inyigisho kugira ngo gishobore gufasha abana bari ngaha, kinafashe n'abandi bari ngaha mu gisagara ca Gitega ndetse no mu micungararo, bakamenya ko ico cuma kihari kugira ngo gifashwe wese akeneye kumenya ubwo bumuga aho buri, kumbure bamutabare atarasinzikara, kuko hari habicwa nuko batamenya ubwo bumuga aho bugeze, hari aho bwari kuba butarashika kure bakamufasha. Ico ni ikintu nibaza ko dushobora kumvikana tukagitegura
tugahita tukakishira mu ngiro. Ku bindi ni ibintu numvise bikeneye ingufu nyinshi. Iri deni rya Regideso rirahambaye. Ico nibaza ko ngira ngo na userukiye Musenyeri ashobora kuraba akazogishikiriza none ngira arakizi. Ikigo nk'iki yinye gikora ibyiza nk'ibi cyari gikwiye kuronka abagifata mu mugongo na cyane leta igafasha ikagifata mu mugongo ko ibibondo ni by'igihugu. Ariko tuzododora turabe ko bikunda. Mbona umuntu yofasha kugira iyo projet yo gukoresha energy solaire bizotuma hamwe yoja mu ngiro tukaraba ingene twiyumvira tukayishira hamwe tukayiga tukayishikiriza abagira neza byo batuma mutabandanya mwinjira muri no deni yo gukoresha amatara ya Regideso. Ico ni cyumviro nibaza ko namwe bwo mushiramo ingufu tukazofashanya tukaraba ingene dushobora gukora iyo projet naho bitoboneka hirya yejo canke ko umwaka uza n'umwaka uyu bishoboye kuja mu ngiro byo byiza cyane. Iyi migambi mufise yo gufasha abana iyo bahejeje amashuri nabyo nyene ni ibintu byiza cyane kugira umwana ntacaja mu ibarabara. Umuhisi Teddy yari yaramaze gufata intumbero yuko yoraba iyi myuga ihari umuntu akayunganira ndetse akarabi yoba yofasha gusumba abana. Tuzobandanya tubiganira turabe aho dushobora gufasha kugira ngo bisununure. Rero ngira ngo ntarandiriye cyane mwumvise yuko twaje tuzanywe n'umutima w'urukundo no kubashikiriza ico gikorwa caranguwe na Rotary tubifadikanijemo na mwebwe. Ivyo birori bikaba byasozerewe no gusangira agafanta aho ndetse n'abigeme bangoma bari baje gushigikira ivyo bikorwa by'iryo shira hamwe Rotary Club Bujumbura Ingoma. Ntimwagire gusangiza inkuru bagenzi banyu kuyikunda no kugira ico muyivuze ko murakoze.